Ico je nka AKES nashaka kuvuga kuri uno mwanya nuko urumva tugerageza kurondera ihinduka ry'umuziki w'u Burundi bwacu igihugu cacu, kandi ihinduka ry'umuziki w'igihugu cacu nizokogwa na je AKES ndije nyene ntafise support ziwanyu. Tudafise abandi bantu tuvuga duti turarondera bo hanze bafate tubakure ku bumenyi bo bafise canye ibikorwa by'iwacu bashaka kubishikana handi hantu. Ndibaza yuko aho muri uwo mwanya tutabifise ivyo bizotugora kuvuga duti tugire changement muri uno muziki wacu. Rero cyane cyane hari kubwo gufata ama produit yo ngaha iwacu no kugerageza kuyagaragaza hanze. Baje kubwo gushutinga ama video ngira ngo mwavyumvise. Nyuma ama video hari indirimbo imwe twaririmbanye nabo muri Norvege mu mwaka uheze, ngira ngo benshi murabizi ko nagiyeyo ari bo nyene bantwayeyo. Hama izo video nizakorwa zizoba zikorewe ngaha nyene mu Burundi, touch zo ari mu Burundi, location zizo ari zo ngaha mu Burundi. Ndizera yuko zizogira aho zishikanye donc produits ngaha iwacu muri iki gihugu ciwacu. En plus barakeneye kandi gukora umuziki nabo nyene wiwabo nkuko twebwe dukeneye gufata ivy'iwacu tubishikana iwabo, nabo barakeneye ivy'iwabo babigaragaze cyane ngaha anye aha muhiri wacu. Rero ndibaza avant que peut-être aba journaliste namwe mugira utubazo tumwe dutandukanye nabo bonye nubwo bari bafise peut-être amajambo abiri canke atatu bari bubashikirize, kuko dusanzwe ururimi rwacu birinjirana cyane. Ndibaza ntibiza kugorana. Ego sawa rakoze. Nanjye mbanze mbashimire ko mwaje kutwakira, mukaba mwafashe umwana wanyu mukaza hano kutwumva, kutureba no kudusuhuza. Nshimire na AKES Don kuba ibari we wabishize mu bikorwa akaba atumye bishoboka. Nkuko yabivuze twe twaje tuzanye umuziki wacu, tuje no kureba umuziki wanga kugira tube ko twabihuza bikaba ibintu byaduteza imbere. Tuje kuhakorera video, tuje kumvira ibintu bitandukanye, tuje no kuhasohokera turebe uburyo ubuzima bwabo bumera. Ibindi bwo turajya tubivuganaho nyuma. Mwakoze. Nanjye banyitaza nkabandi muri umuna wa T-Time. Mwakoze cyane kuba mwadufashe neza gutya. Nawe AKES wakoze kuba dufashe neza. Donc I'm looking forward to seeing Burundi, Bujumbura, gusuza abantu banyu no gukora imiziki tu.